Isaha zitandatu zirenga ko iminota 12 muri studio za Radio Magara Times FM akaba ari umwanya wo gukurikirana amakuru mu rurimi rw'ikirundi nayo tukaba tugiye tuyashikirizwe na CIZA. Ndakuramukije CIZA nongera ndaguhani ikaze. Ndakuramukije Eliane ndabaramukije namwe inshuti bakunze bisamize Magatamuza FM nongera ndabaha ikaze muri ano makuru yo kuwa 20 ruhuhuma 2020 nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Nta mwonga ubura insato iba idahizwe muri Commune Muhuta zone Gitaza ku mutumba Gitaza umutekano barashima uko wifashe. Abasanzwe bakora umwuga wo kudandaza amavuta ku macupa kwisoko ku Rutumo barashima uko umwuga wabo bawurangura. Abasanzwe bakora umwuga w'uburovyi ku mweha wa Magara muri ino misi barishimiye uko umwimbu bariko barawuronka mu kiyaga Tanganyika. Mubinga bw'ivyuma turiko dufashwa na mugenzi wacu Bigirimana Armeri ugiye kubashikiza no makuru akaba ari Jean CIZA sangwe kazi. Gwino muri sanze muri radio Magara tamze fe Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabahani ikaze muri ano makuru. Nta mwonga ubura isato iba idahizwe muri Commune Muhuta zone Gitaza ku mutumba Gitaza umutekano barashima uko wifashe. Umukuru w'umutumba wa Gitaza Celestin ndiho kubgayo afadikanije nabo bikorana eka nabajejwe umutekano mu gukorera hamwe muri komite y'inyabune y'umutekano barashima uko umutekano uriko uragenda muri Commune Muhuta eka ngaho ku mutumba wa Gitaza eka tumwumviriza akabavuye kuri mikoro mugenzi wacu Rishenda yizigiye. Umutekano wifashe neza cyane naho hatabuzemo agatosi ahandi muri rusangi umutekano wifashe neza cyane mu njamakenga aye mu Gitaza ugerageje kuraba ni gisagara usanga kirimwo abantu bava mu ntara nka nyinshi mbere uretse no mu mitumba nka myinshi baba ngaha mu Gitaza kandi ni ihuriro ry'abazananye mu gisagara rikongera rikabihuriro ry'abazananye mu Rumonge uretse n'abasanzwe bava hanze urashobora gusanga bahuriye ngaha rero mu ruja n'uruza rero ngaha aye mu Gitaza turagerageza gufashanya nabo dukorana na cyane nyumba 10 hanyuma n'abakuru b'ubucimbiri hanyuma n'abatanu dukorana hanyuma tukagira ya nyabune tugaca dufashanya n'igipolisi tugakorera kuri za komite z'umutekano tumaze gukorera kuri zo komite z'umutekano bigaca bidufasha kugira ngo dukontrole guruza n'uruza hariho nibindi rero twashizeho bijanye n'amakaye y'ingo amakaye y'ingo no kuvuga arimwo nyenurugo umuryango wose hanyuma nimba hari abashitsi afise ari abatunze bakajamwo hanyuma iyo umushitsi nababonetse aca agenda kwandikwa mu ikaye y'umunyagacimbiri. Tukiri mu makuru nyene y'intwaro y'umutekano naho umutekano ukwiye muri zone Gitaza ku mutumba wa Gitaza Celestin ndiho kubgayo arongoye uwo mutumba aratwiganira ko hari ibibangamiye umutekano kuri uwo mutumba asanzwe arongoye akaba yavugiye kuri mikoro ya mugenzi wacu Richard ndayizigiye tumutege yome. Bya mbere byari bangamiye umutekano byari ibintu by'ikanyanga ibya kabiri byari bangamiye umutekano n'ibintu by'abantu bazana abagore bakazana ara abo baharika bakabazana bakuye ahandi bakaza kubazana ino icya gatatu kibangamira umutekano bya bindi abantu bavuga ngo nabarozi nivyo ini wacu biragaragara ko bibangamira umutekano umwikekano uko abantu bavuga ngo narozwe ngo nakaniwe yandoze ngo hari abarozi baturoze ibindi tubona bishobora kubangamira umutekano n'abantu bashira abantu byumba by'amasengesho nivyo navyo nyine turabona ko bishobora kubangamira umutekano ibindi bishobora gusanga bibangamira umutekano n'abantu baza bavuye ahandi ugasanga barakoze nk'ibibi hanyuma bagaca baza batagomba kuboneka mu butegetsi bakaza baciye mu kinwabi abasuma na cyane abasuma kuko abasuma keshi ntibakunda kwemera yuko tubamenya ivyo navyo ne bintu bibangamira umutekano n'ibindi ariko tugerageza kurondera ukuntu tubikorera ko kugira ngo tubishire ku murongo. Abasanzwe bakora umwuga wo kudandaza amavuta ku macupa ku isoko ya Rutumo barashima uko umwuga wabo bawurangura. Harerimana umwe mu basanzwe bakora uwo mwuga arashima uko umwuga wiwe awurangura n'ubw'ibiciro biguma bihindagurika agira ko atwiganira ingorane ahura nazo mu kazi kiwe akaba yavuye kuri mikoro ya mugenzi wacu Johnson tumutege yome. Abasanzwe ndangura amavuta mu isoko ya Rutumo jewe ndangura ku ibido hanyuma nkasubizayo ku macupa ndose jyani
nini ndayirangura ijya ntoya ndayirangura muga nkamenya amacupa ajamwo ku buryo ntaza guhomba ndaba kwibeyi naranguyeko n'amacupa aja mw'ibido nkaca menya ayo nza gukuramwo bivanye nayo bahe barinjiza mu kudandaza tirifazi birashoboka igaduga canke igakoroka baragurisha 50 canke 49 mu gihe rero bagurisha 50 icupa riba rigugwa 5 49 icupa rica rija ku cana nta ngorane zibura mu kazi ushobora gutekerera umuntu mu gasasha gasese canke naho bivanye n'ukuntu wagiye urongera ugahomba oya je nivyo njivuta kuko uhana isoko n'uyama musi yabuze ejo ushobora kuyaronka ucuga umuvumiriye kugira ngo uyu musi yabuze ejo urabe ko woyaronka abasanzwe bakora umwuga w'uburovyi ku mweha wa Magara muri no misi barishimiye umwimbo bariko bararonka muri ico kiyaga Tanganyika Bukuru Cyprien umwe mu basanzwe bakora uwo mwuga arashima uko bimeze naho ifi zitariko zironka bose ni nkuru dukesha mugenzi wacu Felicien Bigirimana umwimbo nk'ubu uri kuraboneka nabo ko mbaga uhereye mu rumonge imeha yose kugira mu kizuka kagongo Magara ariko yadutorora zironka bamwe abandi bakatibura abandi barashobora kuronka bukeye abandi bakatironka n'umunsi abandi nyamunyamu nta zindi ziboneka haiboneka nyamunyamu gusa karomba kaboneka gukora kaboneka nk'indobo cyangwa n'usuyindo yavana n'umutamu umuntu afise muto yararaye afise ukwiye ataruguru niko bimeze ibintu bigenda bihindagurika umwimbo kenshi kuboneka cyane mu bihe byo munsi mu 8 mu 9 w'indagara ubu uye niko bimeze haronka bake abandi bakatibura kuko n'amezi y'akarema tugiye kwimirizako tubonetse abantu bero none zogira ibe karita yabaye nyinshi ko nyamunyamu ntibazanikira ari nyinshi banikira bake abandi bazirukonye ntabezi ishobora kugira kuko atari indagara ngo bazanikire nuko bimeze amakuru twabateguriye akaba na hano arangiriye reka dushimire mege mwese mwarimo yateze yompi dushimire uruganda rwa radio Magatamiza FM go gwagiye gutororokanya amakuru sino kwirengagiza gushimira Armel Bigirimana yarari mu buhinga bw'ivyuma Jean CIZA njene yabashikirije naho butaha Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM